Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nitwa Ev.Eddy Nkurunziza. Turi mu kiganiro impamba y'umunsi. Nije mugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ikiganiro gica kuri Impamba TV. Ijambo ry'uno munsi ngomba ko tuganiraho ni ijambo dusanga mu Baroma igihimba ca 5 umurongo w'10 gushika ku murongo wa 11. Reka dushire kwa maso dusoma. Havuga ngo ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukira abansi bayo, none tumaze kuzura nayo, ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Kandi si ivyo vyonyene, ariko ikindi tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. Bene data, iki gihimba dusomye kitubwiye yuko urupfu rwa Kristo rwatujuje n'Imana, ariko ko birushirije ubugingo bwa Kristo bwogo ivyo bidukorera muri twebwe, ubwo bugingo buzorushiriza kudukiza. Umutwe wa rino jambo ivuga ngo mbega ko birushirije ubu, birarushirije ubu. Mu Cyongereza no uvuga ko ari how much more, abumva igifaransa ni a plus forte raison. Bene data, urupfu rwa Kristo rwaduhuje n'Imana, birarushirije rero ubu naho dufise ubugingo muri twebwe. Umviriza, nimba Imana yaratanze Yesu akadufira tutabisengeye, tutabisavye, ubu birarushirije ubu wamumenye usenga, umutazira, umuhimbaza. Urupfu rwa Kristo rwatuzanye ahantu duhuzwa n'iyo Mana yaremye ijuru n'isi. Ikirushirije ubu naho, how much more, ubu Yesu ni muzima, ubu yarazutse. Mbere wagendana ubwoba, nshaka kuvuga n'umuntu afise ubwoba, yibaza ko ata muntu afise yo muvugira, yibaza ko ata muryango munini afise uwo muserukira imbere kugira ngo udepose diplome yiwe canke ngo umusabire akazi. Ariko nagomba ndakubwire ko ubu birarushirije ko ufise mpwemu yera muri wewe, n'umukonseye asumba abandi bakonseye, adakonseya, adatanga impanuro kugira ngo aronke promotion, ariko n'umukonseye azi vyose mu madomene yose. Niwe atuvugira, n'umuavoka mwiza, niwe aturongora. Ndavugana na wewe ufise ubwoba bw'ahantu baye, ko ari abarozi bo kuroga canke ko bamaze no kukuroga canke bakana bawe. Ariko nagomba ndakubwire yuko ubu birarusha, ubu uri ingoro y'Imana, ubu mpwema aba muri wewe. Bibiliya ivuga muri icete ca Yohana ca mbere igihimba ca 4 umurongo wa 4, ivuga ngo babandi ntimukabatinye, kuko uri muri mwebwe asumba uri muri bo. Ubu nagomba ndakubwire ko impwemu y'ubwoba kugira ngo usubire gutinya cyangwa na Satani agutwaza umukazo cyane. Nagomba ndakubwire yuko nkawe haleluya, urupfu rwa Kristo ko rwakoze ibingana gutyo, ubugingo bwiwe ivyo buri ko burakora birarenze ivyo umutwe wawe canke wanje vyotahura. Muri Bibiliya hari ahantu henshi handitse ko birushirije, how much more, a plus forte raison. Akarora ko muri Matayo igihimba c'1 umurongo wa 11 haravuga ngo ko mwebwe muri babi mukamenya guhingabire nziza abana banyu. Mbega ubu ntibirushirije data wewe ivyo yo gukorera? Umwana ataravuka baramutegurira icyumba, bakamugurira impuzu, bakagura ivarize, bakagura amabibiro n'ibindi. Ariko Imana yoyo niyo itobitegura, iyo niyo itobitegekanya, ikabitegura imbere y'igihe. Ubu birarushirije ko ufise umuvyeyi asumba
umuvyeyi wo mw'isi. Ndavugana n'abantu ari imfuvyi ku bavyeyi bo ngaha mw'isi badafise abavyeyi, usanga udafise umuvyeyi umwe canke utabufise bose. Ariko nagomba ndakubwira uko ubu birarushirije muri Kristo Yesu, kufise data yari mu ijuru n'isi, ari we se w'imfuvyi, se umugabo w'abapfakazi. Umva ndakubwire kino kintu, ikinogo cyose wowe urimo, amazi yose wowe kuracamwo, igihome cyose kiba kiri imbere yawe, nagomba ndakubwire yuko urafise uwaremye ijuru n'isi ari mu ruhande rwawe. Umviriza kino kintu nshuti yanje, igihe Yesu yapfa ntawabizibiye, n'igihe yazuka ntawabizibiye, kandi igihe yapfa yapfiriye je na wewe, n'igihe yazuka ntiyadusize inda, yaratuzuranye nawe, kandi aranatudugana ikirushirije, atwicarika iburyo bwa data muri Kristo Yesu, adushira hejuru y'amaprincipote y'abakuru bose n'ubushobozi bwose. Ko ata muntu yahagaritse iyo processes, ninde yohagarika iterambere ryawe? Ubu birarushirije ko ufise umwubatsi azi vyose. Ubu ntushobora kuzibigwa, ntushobora kunanigwa, nawe umaze kugira amasheke menshi, nawe umaze kwiboma inshuro nyinshi, nawe utabona inzira, urafise uwatanguje urwo rugendo. Kandi uyo iyo avuze ego nawe uvuga oya. Hagarika kwiganyira, ndavugana nawe ushaka iterambere ariko nturigereho, ukacuvya ubishira kuri gouvernement cyangwa kuri leta, ukabishira ku babanyi, ukabishira kuri oncle na tante batagufashije, ukabishira kubigisha batumye uyoberwa mu ishuri. Nshuti yanje, nagomba ndakwibutse, uraba mu gihugu cyawe, Uburundi cyangwa u Rwanda cyangwa ikindi gihugu, ariko ubu birarushirije ko ufise ubugingo bwa Kristo muri wewe. Ubu uba mu gihugu cy'Isiyoni, ubu rumwene gihugu w'Isiyoni. Bibivuga ngo igiye twakira agakiza, twegereye wa mugwa w'Imana ari we Siyoni. Haleluya. Umviriza, ubugingo bwa Kristo ivyo buri ko burakora muri twebwe birarenze cyane ivyo umuntu yotahura mu bwenge bw'umuntu. Nagomba bimenye, kera waratinya ibiza bitandukanye, waratinya ingwara zitandukanye, ariko birarushirije ko ufise ijambo kandi ukabuzi ijambo ryakuvuzweko. Haleluya. Nagomba mvugana n'umuntu ari ku gitanda, aryamye, agwaye, ari mu maserumu, afise abamuraba cyangwa adafise abamuraba. Nagomba ndakubwire ko ubwo bugingo bwa Kristo burengeye kandi bunakiza ingwara zose. Reka ndangirize ngaha mwene data, wewe ufise Yesu, wowe ufise ubwo bugingo muri wewe, nagomba ngo ube conscient, ubuzirikane ko ubwo bugingo ufise ubugingo bw'Imana muri wewe. Nagomba bizirikane igihe cyose uzovyibuka, ushobore guserebra, ushobore guhimbaga, ushobore gutamba ko ufise ubwo bugingo muri wewe. Wewe nawe utakira, nagomba ndakubwira nawe woshikira ibintu bitandukanye byinshi hano ku isi. Bibiri ivuga ngo bimaziki aho umuntu yoronka isi yose ariko akabura ubugingo. Ku Mana ikirushirije nuko umuntu yoronka ubwo bugingo, kandi ubwo bugingo Imana yabushize umwana wayo ari we Yesu Kristo. Icete ca mbere ca Yohana umurongo wa 5, igimba ca 5 umurongo wa 11 12, havuga ngo ufise umwana, uwo mwana Yesu Kristo niwe afise ubwo bugingo budashira, ariko utamufise
nta bugingo budashira afise. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:18 haravuga ngo uwizeye uwo mwana, uwizeye Yesu arafise ubwo bugingo, utamwizeye aramaze gutsindwa n'urubanza. Ariko sindakwifurije gutsindwa n'urubanza, ngoma ndaguhe ano mahirwe, ngoma ndaguhe ino opportunity. Wumva ubwo buzima wo bwakira, wumva wo kwakiriye Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nimba uvyizeye nagomba dusengane ino sengesho. Uvuga uti Data mwiza, ndizera ko Yesu yapfuye kubw'ivyaha byanje, ndizera ko wamuzuye mu bapfuye kugira mbabarirwe, ndatuye n'akanwa kanje yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uno munsi sinciyobora, ariko Yesu ambereye umwami. Ncitse icaremwe gisha, ncitse umwana w'Imana. Ko Yesu atagipfuye nanje singifuye, mu izina rya Yesu. Mwene data nagomba wifelicite kuko wejeje gufata decision ya mbere kwisi umuntu ashobora gufata, kuko i decision ufashe ifatanye n'ubuzima bwawe bwo muri eternity, ubuzima bwawe buhoraho. Nagomba nsengane n'abandi bose bumvise ino jambo. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugira imisi yose. Ndagushimiye kutwitaho, ndagushimiye uko uno munsi ari umunsi mwiza ku muntu wese ariko arumva rino jambo n'uzovyumva mu nyuma. Mana ndamusengera ngo umugirire neza, ndamusengera ngo arushirizeho kumenya ici jambo ry'Imana rivuga kuri we, arushirije kumenya ubu bugingo bwitwa Kristo ico bushobora gukora mu mubiri w'icaremwe gishasha. Ndasengera uno muntu yumva ari wenyene yatawe, yumva ko yigijwe kure, namusengera ngo yumve amenye ko atari wenyene, mwe mu Imana bari kumwe. Ndasengera n'umuntu afise ubwoba, mbere atazi ngene azosohoka muri ayo madeni, atazi ngene azosohoka muri ivyo bitaro, ariko ndamusengera Mana, we wavuze yuko uri our provider, wavuze yuko usupplying ibintu vyose dukeneye. Mana ndamusengera ngo mukure muri ico kinogo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera Mana, mpezagira nino TV Impamba, ubahezagire kandi ubakomeze, nabo nyene ubagirire neza mu buryo bucanke ubundi, mu izina rya Yesu. Amashimwe n'icubahiro bigaruke ku mwami wacu Yesu Kristo wenyene. Amen. Murakoze.